ariko nkeneye ko uyu munsi tuza gukorana n'abakunzi bacu inyuma y'ino nkuru ngiye kuba ashikiriza muraza kugira ico muterereye ni basketball inyuma y'ikiringo kinininya bisa FIBA Africa ifatiye ibihano Burundi muga bitari bwabe official canke officiel bitari bwaje novuga ku mugaragaro ngo basinye mbega Burundi babuhagaritse imyaka igera kuri ingahe iyo kutakina inkino nyafrika na cyane muri no shira hamwe mpuzamakungu ya FIBA ku munsi w'ejo rero twaraye tubonye ikete Nadia nyuma benshi ngira baravyibuka sikera cyane Burundi mbega byari bimeze gute kugira ngo FIBA Africa ishobore kudufatira ibihano nuko muzi yuko umugwi wa Dinamo hakatishije itike kuja mu nkino iziza ball road to ball inkino rero mpuzamakungu kuko bari batwaye playoffs inkino za playoffs nibo bari babaye champion gayi wacu umugwi rero ucuronka amahigo konye usezere mugwi wa Urunani bihe byiza cyane bari barimwo no mugwi wa Dinamo barabikora kabisa amakungu bose avuga ati imihezagiro kuko bari babikoranye ubwira bwinshi mu kibuga kabisa ukabona neza yuko ni Dinamo yari yikomeje hirya no hino izana abakinyi b'abanyamahanga baraza barashiramo inguvu abarundi bari ngaha beza barabazana kabisa umugura pambana ukiryo tike ryo kuja muri zo nkino nyafrika zihurikiyemwo zihuza ibihugu bikomeye cyane byo ku mugabane wacu wa Afrika bararusimba muri Tanzania barabikora neza cyane baja muri Afrika y'Epfo barabikora neza cyane bakatisha itike rero kuja muri izi nkino za road to bar aho byabasaba yuko bambara imyambaro y'u Burundi riko novuga ama sponsor atandukanye ko barabizi yuko amahiganwa abafise abafatanya bikorwa batandukanye baba bashizemo imitayo gati twege tukeneye ko tubaha dusinyeraniye amasezerano turazanye ivyacu mu bitu mumenyekanishirize mu kuvyambara mu vyapa muri ibi nabiriya muri ivyo byose rero mu bafatanya bikorwa harimwo iyo Visit Rwanda musanzwe muzi yuko ifisemwo imitaye myinshi cyane mu nkino za basketball na cyane muri FIBA Africa mbega mbere no ku mugabane w'isi ubona yuko Visit Rwanda Arsenal yambara Paris Saint-Germain yambara mbega umengo na Bayern Munchen nabo nyene basigaye bambara Visit Rwanda ubona yuko ababanyi bacu nga vraiment ibintu byo gucaka faranga bakoresheje izina rya Visit Rwanda bariko baratera intambwe ishimishije cyane byabaye ngombwa yuko Dinamo bayibuza kwambara Visit Rwanda kintu rero kitashoboye gufatwa neza na rino shira hamwe ry'umupira w'amaguru mpuzamakungu na cyane ya FIBA Africa barafatiye ibihano umugwi wacu wa Dinamo mbere byavugwa yuko FIBA Africa shaka kuba yafatiye ibihano by'imyaka myinshi mu Burundi nivyo byavugwa na mahimere cyangwa ibihuha ariko twaraye tubonye neza yuko nivyo kuko havugwa yuko n'abakinyi ico gihe bari muri izo nkino na caca mu mugwi wa Dinamo yuko bafatiwe ibihano abanyamahanga barundi ati n'inkino Burundi nibugiye kwitabira inkino na zimwe muzo mu karere na cyane muri FIBA Africa rero birabi ukonye abantu bati Burundi rero abakinyi benshi twabonye bivanye n'ivyo bihano barahava barigira ahandi ko bagati nga mu Burundi nta kazoza ka basketball tuko turabona ibihano birinjiyemwo hama yari nka basketball yakora duga hinjiye mu ivyo bihano abakinyi batangwa ko ati none twebwe ko tutobandanya muri imigwe mu Burundi tuzi neza yuko naho twokina ataho twoshika kuko burya abakinyi beza barangwa ni n'ama competition manini bibaye yuko abo bakinyi turabona benshi bayigira hirya no hino byaviriyemwo novuga warasanzwe bazwa cyane nk'umuyobozi wa FEBABU ndavuga Jean Paul Manirakiza atanga imihoho kugira ngo abandi cegera ciwe gishobore gushishikara ibikorwa hama ikintu cambere abarundi n'abakunzi b'inkino bari bavuga ati mu gihe tworonka uwundi abazwa FEBABU ikintu cambere yo kwihutira nukuraba ingene duhota kamba tugakoma amashi binashobotse tukanapfukama kugira ngo FIBA icingu inkoni ngufi nivyo byaraye bibaye rero Nadia nagerageje gushira akarezi megato kugira ngo abantu bumve iyo tuko turavuga yuko ibihano by'u Burundi aho byahereye naho mwumva Dinamo yanse kwambara Visit Rwanda murabizi ko batanze siguro zitandukanye ivyo rero bitiwe ariko ibihano byo biguma biri ngaho ariko kandi nitwa tuzi mbega nibihano bingana gute imyaka ingana gute tutitabira izo nkino muri Afrika ariko byaraye bishizwa habona yuko u Burundi
inyuma yo gufatirwa ibihano na FIBA rero FIBA yamaze kuba itanga ikete riri mu Cyongereza ariko twagerageje gushira mu Gifaransa kugira ngo abakunzi bacu no mu Kirundi turabishiramo kugira ngo abarundi bari kwatwumviriza bamenye mbega bimeze gute. Ni kete rero yamaze kuba rishikira hariya muri secretariat ya FEBABU na cyane cyane iryo kete rero givuga yuko Uburundi FEBABU yamaze kuba ihanishwa ihagarikwa Burundi rero bwahagaritswe ukwezi kumwe konyene Nadia rero novuga yuko ni inkuru nziza kuko twari twiteze peut-être ibihano birebire by'imyaka 5 nkuko benshi bavuga bati i sponsor ya Visit Rwanda abantu bazi ivy'ama sponsor canke bazi ivy'ama contrat bakubwira yuko i Visit Rwanda ifise amasezerano na FIBA Afrique nk'imyaka irenga nk'itanu bati rero urafete yuko Burundi bwanse kwambara Visit Rwanda hamwe iyo contrat kabiri en cours urumva yuko Burundi rutegerezwa kuzoza iyo contrat yamaze kuba iva mu nzira rero urumva yuko babaciri inkoni ngufi niko no bivuga kuko ukwezi kumwe gusa agafaranga niko nabonye kazotuvuna cyane ibi rero nibaza ko nizo ngaruka twategerezwa kuba novuga twiratanda canke turindiriye kuko mu gihe habaye kutubahiriza sheria canke amategeko yihiganwa nta kindi uba novuga wiyatanze canke uburindiriye nivyo bihano biremereye ibihano rero biremereye ku Burundi vy'akanoti amafaranga yababa ibihumbi 50 amafaranga 50,000 francs suisse nagerageje kubaza hirya no hino ndabaza mbega no mafaranga yaba amafaranga agana gute mu marundi ni ya pepre hagati miliyoni 160 z'amafaranga marundi urumva niyo amafaranga Uburundi bwirizwa gutanga atari menshi cyane kukungene twari twiteze yuko tuzohava turonka n'ibihano vy'imyaka nk'itanu tudakina kugauti amafaranga ugacubona impano mu Burundi ziko zirasubira inyuma kuko ico gihe twaca tuja muri crise abana bari guca baheba umukino w'umupira w'amaguru abantu bawukunda bakawuheba ariko kuba baduciriye $50,000 francs suisse amararago kuvuga n'amahera makenya cyane tunabona yuko na Dinamo avant warabona yuko ari equipe itangwe VBL ije yiyubaka neza ikarokrita ukabona yuko championnat yo mu Burundi rayitwaye iragenda kwikalifya muri ball ama playoff yose kayatsinda aho yagiye narokrita n'abakinyi bari mu runani baratwereka umupira mwiza barakinye umupira mwiza bajya batipe hama ukazumva mu nyuma ukazubona ngurumva ngo bagiye muri South batabimenyesheje jewe ndibaza yuko kugira babemerere banadukubite n'agakoni kagufiya ni kubera ujyawe yarajeje FEBABU apotre Manirakiza yemeye kudemisiona agatanga imihoho kugira bemere gusa bagireho bashireho na organisation shasha iyo hatabijya organisation shasha naho nyene dusarande dufukame tuvuga ati turabinginze basi nimutuzimirize n'impano ziko ziracaruka kuko twari kubona basketball isubira inyuma kandi yari kwiraduga ku rwego rwiza ego nta wanse kuvuga yuko Manirakiza yakoze ibintu byiza araduza basket ariko ni nawe gatonya hari utuntu twagiyemo tutunenge ariko turashima ndashima 50,000 francs suisse n'amafaranga make je bibaza basibazona dushira ni miliyoni nka 10 no kungene zimereye nabuko uko bimeze kose Nadia n'abakunzi bacu nakanya kanyu mu mwanya tuza kubaha aya mafaranga rero bikavugwa yuko shiramo ya FIBA Afrique risaba Burundi yuko inyuma yo gutanga irikete kuri itariki ya 12 ho itarikete ryasohoka neza na neza hari rya ejo itariki 10 z'uku kwa kane ujya okay no kuduha ukwezi kumwe hajya okay nukuvuga ngo bino bihano kuva itariki 12 z'ukwezi kwa kane 2024 niyo tariki batangiye guharurira ko ku misi kugira ngo Burundi uzobe bwatanze iyo note kandi bacha baha ukwezi kumwe 30 jours ayo ni make ayo ni make kweri kukungene twari twiteze bamwe bavuga ati ni imyaka nka 10 Visit Rwanda iheranya amasezerano nabo ibihano rero
rero by'ukwezi byatanguye a partir du 12 avril by'ukwezi kumwe guhanwa ngo itariki 12 12 avril nkuko bica ku kibuga cha for the love of the game bano bandika yuko a partir du 12 avril 2024 a sorti d'une amende de 50,000 francs à Suisse ngo itariki no Burundi buhawe ibyo bihano hama ikasabwa niyo amande canke ihadabu ibihumbi 50 vy'amafaranga akoreshwa hariya mu gihugu ca Suisse. Amafaranga rero ni hagati miliyoni nka yaba imiriyoni 160 amafaranga y'amarundi nkuko ivuze Nadia aya mafaranga kabisa Burundi bwo navuga byo ibipfusi inzu buyatange nitubone impano zizima vraiment nitubone tusuye kubona kuri aha bakina tubona habaho vibration Okay, nuko rero bimeze umva yuko Uburundi bwamaze kuba buhanishwa iyo noti rero ku ruhande rwanyu inyuma y'ukurusimba tugakubitwa inkoni ngufi na FIBA Africa abakonzi bacu ba sport muri rusangi mu